ukagwara. Umuntu abaho kuko Imana yemeye ko abaho kandi apfa kuko Imana yemeye ko abaho. Biraryoshe kubabona mwitabiriye amasengesho nk'aya. Yasi dutezanye. Nutesa guhezagira intege kuhaba. Iyo wisanga urumva ntibyayoha nk'uko. Ariko tuyateranye natwe. Mana kutubitangaza, gakuramusa, garyoshe kubona muje gutyo. Imana iguha umugisha, uzohorane nayo. Ukiri mw'isi, uzohorane nayo. Imana iguhezagire. Iri uwo muri kumwe turi mwene data ndagukunda. Imana iguhezagire. Amen. Turagira ibihe byiza mu Mana yacu. Imana bagirire neza hamwe natwe mwebwe muri kumudukurikiranira amatelefone yanyu uburyo bwanyu mwahisemo gufatanya natwe namwe nyene zohe muzirikana natwe. Imana iri kumwe n'aba mu muntu. Rero data wa twese atume naho turi ahabwe icubahiro ahezagire buri wese. Kugira ngo tubandanye inondwi yitwa ngo Imana ifitiye umugambi udasanzwe. Ndashaka Yesu ashimwe cyane. No munsi muri kino gitondo tugira ngo dusangire ijambo rivuga ngo ubuzima bwanje ni Imana. Andi majambo nka buzima mfise Imana idahari. Ubuzima bwanje ni Imana. Ubuzima bwacu ni Imana. Imana ivuyemo ko ariyo buzima. Ibi byo tubamo byose si ubuzima, ni urupfu. Igihe Imana yabwira Adamu imubuza kurya ku giti bimenyekanisha ikibi n'icyiza, amubwiye iti ntuzigeko kubera niwarya ku giti uzopfa nta kabuza. Turabona Adamu n'umudamu wiwe bariyeko, hanyuma bakaja kwinyegeza Imana. Ubwo ntiduca tubabona bagiye ku maziko Imana ije kubahaha. Oyaye umubiri ikibiribiri bagumye barimo. Ubwo urupfu rwo bari bamaze kurwumbira. Urupfu rwo bari bamaze kubamira. Bari bamaze kubasamira. Bari bamaze kwinjira mu rupfu. Urupfu rero rwari iki? Urwo rupfu Imana yavuga rushobora kugira ko rugatwara n'umubiri ubwo nyene. Ariko niyo umubiri utarapfa, urwo rupfu ruratwara umuntu akabaho ari igifu. Imana igaca ivuga ngo mwari mwarapfuye. Ijambo ryayo rigaca rivuga ngo kera nk'abantu mwarimo, ariko noneho muri Kristo Yesu ntimuri abantu gusa, muri abantu b'Imana.
ashaka. Ese ashimwe umuntu avyibwiye uko ashaka ashobora kuvyitiranya, ariko Imana yaturemye niyo izi ico ari co kubaho, niyo izi ico ari co ubuzima. Imana rero ivuga ngo ukundi kubaho kose yoyo itari muri wewe, nawe ube muri yo ni urupfu, kandi ukaba nkako. Mbere umuntu aba arindiriye urupfu rw'ibihe bidashira. Bibiri bwita mu rupfu rwa kabiri, kandi ngo muri urwo rupfu ngo ni mu muriro utazima, kandi muri uwo muriro ngo n'urunyo rwawo ntirupfa. Hari n'ibintu bitandukanye biba biriko biravugwa, mugabo jewe ndumva w'ikintu kivuga ngo wokumusha ugahera, hakusha ukagumusha. Sivyo none? Wokumusha ugahera nyene affaire terminée. Mugabo urwo rupfu rwogo ruri n'inzigo. Barundi bahora bavuga ngo apfuye urw'agashinyaguro. Baba bavuze iki? Apfuye nabi, apfuye yambaye ibara, apfuye arushe, yatevye gupfa. Kera ngifise inzigo, nariyumvira ku bubi bumwe bumwe bw'abantu, ngaca mvuga ngo hariho abantu batazoronka igihano baha. Ni ukuvuga ko je naba namaze kukibaha. Hanyuma ngaca nivugana nk'igihano bohabwa, hariho nk'abantu ubishe ubu batabaye. Rero hakubiye upfa ubashira ahantu kubera inzigo ya jewe ntiwanyosha. Upfa ubashira ahantu ukagenda uragenda umunsi umwe mujomba ushinge butanu muzibagura, ukagenda uwundi munsi ukamuca agasumwe k'urutoki, ugaca ugenda uwundi munsi ukamuca akandi, ugaca ugenda uwundi munsi urumva aracababazwa n'ikambere, ugaca usubira ukagenda ukagira ibindi ugatoga napfeho akabanza kumva ico ariko kubabara. Umva wari ukubwira umucamanza isitari kubigomba. Ese ashimwe narakijijwe. Narakijijwe, ndababwiye ivyo bintu ingene nabikijijwe ngo kumirwa. Mugabo somye Bibiliya nasanze hariyo ibiruta ivyo. Umuriro utazima ukagwamwo ntuvemo ntunapfa nguhere ukagumusha. Yesu arabiraba yuko ingero y'icaha ari urwo rupfu. Kandi mu Baroma dusoma 6:22 ingero y'icaha ni urupfu. Sivyo? Yesu arabiraba iyo ngero iyo ariyo, aravuga ati nibyohera inge ntanga amahirwe bizohitwamo n'ubishatse, mugabo ninge ntanga amahirwe yo gutoroka ubwo. Haleluya! Ubishatse ubwo rupfu arucike, arutoroke, ntaze arubone. Aca araza bamubwira bimwe na binini, umuremere k'umusaraba ntivyabahagije, bagashira hasi bagakubita, bagatonagura. Kumwambika urugori rw'amahwa ntivyabahagije, bagatora irenga bagakubita, bakamukindaga bamubwira ivy'icubahiro ataco bamuhaye. Kuba bamukubise imisumari mu birenge ntivyabahagije, bazana n'icumu bacubita mu rubavu. Kuba bamugize n'ivyo ntivyabahagije, baravuga bati ngo tumuvune amaguru. Ariko kw'isezerano ry'Imana ryari ryaravuze ko atazovunika igufa na rimwe. Baca basanga yamaze gushikana, ngo ivyo babigira ngo bihutire isabato ngo bagende guhimbaza Imana. Muce mwibaza iyo Mana yari ni inyedini na kino gihe hariho abantu babigira ubu, bakorera ibibi abantu bakavuma aho bari guhezagira, bagaca birukanka ahantu hitwa mw'isengero. Ntivyabahagije, baca basanga yacikanye,
amategeko rero yabo bagenderako yategerezwa guca babwira ngo yamaze gucikana ntavyo kumuvuna amagufa kuko ayo magufa bayamuvuna ngo bamwongerereze ububabare apfe nibo. Yesu vyose yavyemeye ku ntumbero imwe, apfe rubi twari gupfa, hanyuma uwumwizeye wese ntazopfe rubi. Ndibaza ko naho wogerageza amashi wokoma nayoboroka. Ituro rimwe Bibiri ivuga ngo yokwemera tanga umutima wawe uciye ushikane Imana kuko watanze umutima wawe neza ntibikurikiye. Amen. Bibiri ivuga ngo kera mwari mwarazimiye nk'intama ariko noneho mugarutse ku mwungere wanyu, umwungere w'ubugingo bwanyu, kandi ni nawe abujeje. Tumugarukeko. Imana ikomerwa amashyi kuri Yesu. Haleluya. Ngiriyo muri kumuti nta buzima buhari Imana idahari. Haleluya. Rero Imana yemeye kuza icizira kugira ngo umuntu aronke ingene ayironka. Yesu yakoze ibyo kugira ngo arihe imyenda yacu, arihe icyaha cyacu, kuko kuriha icyaha cyacu bisaba gupfa, kandi urwo rupfu twebwe turupfuye ngo duherana, ariko Yesu yarafise ubushobozi bwo kurupfa akarutsinda, agaca atukana intsinzi, agaca atugarira ubugingo budashira. Amen. Ubu rero turiho turi bazima. Bibiri ivuga ngo ko mwabambanywe nawe kandi mwahambanywe nawe mwibatizwa. Amen. Haleluya. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwizera. Navyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ariko byavuye ku Mana. Kandi hamwe Imana yamutsura mu bapfuye, namwe yabagiranye bazima nawe. Kubwa Kristo turafise ubuzima, turi bazima, ubuzima bwacu ni Imana. Imana itarimo nta buhari, turi ibivu. Imana itarimo turi ibivu, ariko Imana irimo uwapfuye arazuka. Imana ikomerwa amashyi ku bugingo bwayo budahera. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero akantu nifuza tukebura nako cyane duhana ko umwete kino gitondo ni ukubaka ubuzima bwacu kuri iyo Mana. Tureke kwisamaza mu bibazo by'ubuzima bwawe ushobora kubaho mu mahera. Tureke kwisamaza mu bibazo ushobora gutungwa n'umuryango wagutse. Wibaze ushobora gutungwa n'uko wubatse uko. Wibaze ushobora gutungwa n'uko wize menshi. Ibyo ababibayemo batagira Imana bari babandi. Ariko Imana yubakiyemo nayo ikakubakira ubuzima, ikaba ariyo iri mu buzima bwawe. Ya mashuri ntacyo atagaciro, ya mahera ntacyo atakaza agaciro, yari amarundi aguma ari amarundi, yari amadolari aguma ari amadolari, ahubwo byonabura akagira agaciro gasumba ko yari afise. Haleluya. Wa muryango ntuce uwubura, naho wawubura ibyo akanya isase k'amageragezwa, inyuma y'amageragezwa urawusubirana neza
gupfa gukora umwanya. Ibyo ntibisanzwe guca muri ako kantu gato aho umenga y'amahera urayabuze kuko wahisemo kubaha Imana. Ntibisanzwe ushobora guca mu karombero gato. Ndibuka umurombero nigeze kubona mu myaka yanjye ya mbere yo gukizwa, wari umurombero mubi rwose ariko kandi Imana yarawuzigamiyemo. Wari umurombero wubakishije ibiti nka kurya kubakira ibiraro by'inka, ahantu nyine inka ishobora gucisha amahembe ikaguseka. Aha hari ibika, aha hari ibika bya dayimoni n'ibihembe birebire biruta ibi. Ishobora guseka ahantu, ushobora guseka ahantu, ngenda ndatiba ndaharira. Cyane si cyo bivuga ku buzima bwanjye. N'ubundi wese arafise aho hantu. Hari isengesho nakunda kugira, n'ubu hari igihe bishikira nkarigira. Ryari isengesho rivuga ngo Mana tugeze sangahe, ubu ubona ngeze aho ndi ni hehe, ubuzima bwanjye mu buryo bw'impemu ubu ubona ngeze. Ko ndaba kuba mbona ndi mu Burundi, ndaba kuba mbona turi tariki abandi bose bageze, mugabo jewe ndaba ubona ngeze, ubona ndi hehe, ngeze urugendo rwanje rw'impemu ugeze sangahe, bimeze gute? Ni muri ubwo Imana yagenda iramfasha kugira ngo nshobore gusobanukirwa urugendo rwanje rw'impemu. Ntamenya ngo ndi mu magerageza, ntamenya ngo ndi mu ishure, ntamenya ngo ndi mu gusimbagizwa, ntamenya ngo ndi mu gucirwa inzira. Ibyo bintu birakomeye. Ndabizi ko turavuga umenga ni ingorane, umuryango wandetse, ubuzima none buri hehe, wa muryango usubiyeko gute? Tenyenya gatoya tubimumenyesha. Ubuzima bwacu ni Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero muri ino minsi tugiye kubandanyirizamo twakira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Urufatiro rwa mbere n'urwo. Ndababwira aya majambo muyandike. Kete rya mbere rya Petero kabiri. Kete rya mbere rya Petero kabiri. Murongo wa 4 kugeza ku murongo w'8 haravuga ngo nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe n'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impemu, mugire ibanga ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi byo mu buryo bw'impemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya majambo ngo raba ndashira Siyoni ibuye rigumye imfuruka ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro, ariko kubanka ukwizera ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka, n'ibuye ritsitaza urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi icyo bashiriweho Imana idufashe. Yesu adufashe cyane. Aya majambo y'Imana ndasubira ngo mubone hano murongo wa 4 tugira ngo mumwegere ari we buye rifise ubugingo. Ahandi bandangije murongo wa 6 hatubwira ngo ni we buye rigumya imfuruka. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ugomba ko ubuzima bwawe budasenyuka. Umuntu wese agomba ko ubuzima bwawe budasenyuka, akwiye kubwubakisha ibikomeye. Kandi Imana ntiyaturangiye ikindi. Imana yavuze ngo niyo nyene buye rifise ubugingo, kandi niyo nyene buye rigumya imfuruka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana ishimwe. Rero dushireho urufatiro nyarwo rwo kuba muri ino si, urufatiro rukomeye. Dusubire tunezererwe, dusubire twizigire Imana, twiragite ubuzima bwacu, ibyo tubamo n'ibyo tuzobamo. Haleluya. Yesu ashimwe. Muri Kolosayi 1:16 baratubwira mu gace ka nyuma yuko ibintu byose byaremwe n'Imana kandi byaremewe kuba ibyayo. Rero ni byiza gufata ubuzima bwawe ukabusubiza mu biganza by'uwaburemye, kuko uwo ni we afise ibanga
icyicaro cyo kubaho. Uwo niwe afise ibanga ry'ubuzima. Aleluya, aleluya. Imana yarantahuje yuko hariho ubundi buryo bwo kubaho. Muri rya jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Jewe mbenga amaso arakanuje, ndavuga none ubundi umuntu azi yuko ari hahaha kandi ari habaho. Ubundi umuntu azi yuko aronse birya nyene ari habaho. Ngabo numva nk'imvugo idasanzwe y'Imana yuko umuntu ngo ntatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Ikindi gihe Imana iriko irampa kumva ibindi, ico gihe hoho nari ndanagwaye, hanyuma uburyo nari ngwaye bwatuma niyumvira indwara bibabaje. Imana irandemesha mu buryo buvuga ngo umuntu ntabaho kuko atagwaye, kandi ntapfa kuko agwaye. Umuntu abaho kuko Imana yemeye ko abaho, kandi apfa kuko Imana yemeye ko abaho. Kumbe nariyo ndwara yoba ariyo, Imana ishimwe ko nasanze atariyo. Kumbe nariyo ndwara yoba ariyo, ndacari gushika igihe cyose uzobigombera. Uvuga nawe ivyo ugomba ni vyiza rwose, kandi nawe ushobora kugukurira mwindi utwaye we. Nawe ushobora kukurompera kontra itarahera wewe, bagukure bagushibure ngo kontra yawe yaheze. Warashinze ko mbaho ndabaho. Numva ndaruhutse. Ubuzima utungwa n'ivyo kurya gusa, utungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Amen. Yesu ashimwe. Indwara ntumva kubera waremvye. Ndetse abantu baze gusengera ntwaye ako kantu nagaburiwe, nkabasengera mbona ko bageze kure, ngavuga nti Mana narabimenye, erega Mana umuntu ntapfa kuko agwaye. Ndabibona aragwaye kandi araremvye, mugabo narabimenye ko umuntu ntapfa kubera agwaye. Kandi burya umaze gukura agafura kabona, umuntu agwaye agira apfe. Ivyo basi urabibona, ariko nagira ngo n'ivyo wabonye ko bigira bipfe, Imana irashobora kubiha kubaho. Nifise ijambo, kandi niwo wabona akomeye aragucika muravuga. Amatsiko nisangara akagenda. Rero umuntu ntariho kuko atagwaye, kandi ntapfa kuko yagwaye. Bisaba ko Imana ibishira kwakoba. Ico yemeye cyose cokunda. Abana bayo rero bobo ntawe ushobora kubashigura ukuboko kwayo. Erega ntimuzoze muravyibagira, yaravuze ko izoshira itandukaniro hagati y'abayubaha n'abatayubaha, abayikorera n'abatayikorera. Kandi uko umuvyeyi agira akagomba abana biwe, niko Uhoraho akagirira abamwizeye, abamwubaha. Rero ntidusangiye amasezerano na buri wese, dusangiye amasezerano n'abo twavukanye, dusangiye urugamba, dusangiye ukwizera, dusangiye intambara, dusangiye data, dusangiye umukiza, dusangiye n'umwanzi. Abo bizeye Yesu Kristo rero babaye abana b'Imana. Imana yavuze ngo si uwo ari we wese, nta n'uko bishoboka kwagira uwakura mu kiganza ciwe. Ubuzima bwawe ni ubw'Imana. Ufate umwanya kugira usenge, usubize ubuganza bw'ubuzima bwawe mu biganza vy'Imana. Yesu aguhezagire cane. Amen. Cyari igitondo ca mbere muri iyi misi 40, turabandanya neza kugira dusenga. Nandi komerwa amashi.